Haleluya, ndabaramukije bene data, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nabane n'umwe wese. Hari haciye iminsi tutasubiye kuvugana canke tudasubiye gusangira ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi ndashima Kristo Yesu yuko yongeye kuvyemera bigashoboka. Imana nihabwe icubahiro. Reka dusangire iyi ndirimbo yo mu gitabo c'ikirundi. Iyi ndirimbo y'124 turayiririmba mu izina rya Yesu. Haleluya. Ubu n'amahoro mu mutima wanje, kuko Yesu yankijije, kandi hari ikindi yanyigishije, nuko ntakwiye kwiganyira. Nimpore, nimpore, nimpore mu mutima wanje. Satani yanteye akandasimya mpi, numva mfise ikindi mesha, ko Yesu yabonye ko ntakwivuna, aranyigura arancungura. Nimpore, nimpore, nimpore mu mutima wanje. Ibyaha byanje byarabambwe ku giti, si bimwe gusa ni byose, sinkibitwaye yarabinduye. Imana ishimwe, haleluya. Nimpore, nimpore, nimpore mu mutima wanje. Noneho kubwanje kubaho ni Kristo, kandi singitinya gupfa. Urupfu nago ruzombera inyungu, Yesu yanyujuje amahoro. Nimpore, nimpore, nimpore mu mutima wanje. Mwishikiro ryacu ni mwijuru ibwami, sefi kuzimu bagenzi, twitege kumva inzamba z'umukiza, uzogaruka ryari Yesu. Nimpore, nimpore, nimpore mu mutima wanje. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Nimpore mu mutima wanje, ndashima Yesu. Haleluya, ndashima ngo Satani yanteye akandasa imyampi, numva mfise ikindemesha. Haleluya, ko Yesu yabonye ko ntokwivuna, aranyigura arancungura. Imana ishimwe. Nshuti mwene data, bishoboka ko nawe Satani yakurasha imyampi ukaba uriko uragwana, ariko reka ndakubwire ngo Satani n'umugwanya, ariko ntabwo ari umunesha. Oya, bazokugwanya ariko ntibazokunesha. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, ushikame uhanga amaso mw'ijuru, ibikugwanya byose Yesu abikubite akuneshereze. Haleluya. Uyu muririmbyi yavuze ati
n'impore mu mutima wanje. Iyo umutima uri impore aba ari amahoro, ariko iyo umutima urwaye mwene data nawe uba warapfuye. Rero Kristo Yesu nahabwa icubahiro. Dushimye Yesu yatuzigamye muri iyi minsi, hari haheze iminsi kweri tudasuye kuvugana, haraciye amezi. Abenshi baranyandikiye barambwira bati mukozi w'Imana uri amahoro, uri hehe? Ndashima Imana ndamahoro. Narababwiye nti inshuti z'umusaraba, ico Kristo azogenda ambwira nico nzogenda ndababarira. Rero nsubiye kuza imbere yanyu numva mfise ishimwe mu mutima wanje, kuvuga ngo Imana dusenga niyo kwizerwa, iragahoraho. Ndashima Yesu izi tariki z'uyu munsi ko nkiriho nawe ukaba uriho kubw'imbabazi z'Imana. Hari benshi batahutse barangije urugendo, Imana ishimwe, ariko wowe nanje turacahari. Haleluya, turacahari kubw'intego Kristo azi. Data nahabwa icubahiro. Uri umukunzi w'Imana, uri umwana w'Imana, kandi Yesu yifuza kuzogushikana mu ijuru. Ko yifuza kugushikana mu ijuru, kandi iyi si ikaba iriko irashirana n'ivyayo vyose, nongera kukwibutsa ngo subira uhagarare neza, uhagarare neza, uhagararane neza na Yesu, urwane unesha. Izo ntambara urimwo ntizigukwegere gusubira inyuma, izo ntambara urimwo ntizigukwegere guheba umurimo Data yaguhamagariye. Ambara inkomezi inshuti yanje, ambara inkomezi urwane unesha. Satani afise abadayimoni aho hanze akoresha, kandi azobakoresha pe. Ikintu ca mbere azobakoresha kuguca intege no kukubuza kubandanya inzira. Mu nzira imwe canke mu yindi uzokwisanga utagishobora no kuvuga, uzokwisanga umenga byose woterera hasi. Ariko reka nkubarire, haleluya, dufise Yesu niwe agwanira abakozi b'Imana, niwe agwanira abakozi b'Imana. Niwumva mwene data umukozi w'Imana ahagaze, mwirinde, uzopfuka mu musengere, kubera yuko uriya muhiga nawe niba ukorera Imana vy'ukuri, nawe niwe aguhiga. Ushobora kubona uyu munsi umenga bimeze neza, ariko reka nkubarire, Satani nta mugenzi afise. Oya, kandi aho umuntu wese avuga izina rya Kristo Yesu neza, aho hantu Satani azomukurikirana mpaka. Ariko natwe turabizi, ntitwijajara, turabizi ko twama mu rugamba, twama mu ntambara, kandi utuneshereza ni Kristo. Haleluya. Umuririmbyi yavuze ngo mwijuru imbere y'Imana ngo mfise umwami mvugira, ngo numuherezi mukuru, ngo kandi iyo yitwa Rukundo. Haleluya. Ngo kuko mvugira ngo nta mwasi yoshobora kumunyaga. Mw'izina rya Yesu ndagutangariza nshuti yanje, uri mwirinde mu buryo bumwe no mu bundi. Shikama, shiramanga, bandanye umurimo Data yaguhamagariye. Ukabona utangwe gukekeranya ngo ngo mbega basha, ngo mbeyemwe n'Imana, ngo mbeyemwe ngo ngira narihenze, ngo menya watewe. Hagarara, tsinda umwansi. Kimwe mu bintu Satani azana kandi akoresha nukukujijisha, nukugutera gukekeranya, nukugutera confusion, nukukuzanira ibintu bikubwira ngo raba neza, ngo ubwiye Mana, ngo kwakundi nyene Satani yabwira Eva, kujya nyene ngo mbega burya ngo mbega burya uyababujije kujya ngo ku biti byose, ngo mbega burya kujya nyene. Nizi saa Satani niyo strategy afise, ngo raba neza, ngo mbega iyo Mana, ngo nukuri, ngo ni Imana yo mwijuru. Mw'izina rya Yesu, Satani twaramumenye, ntitugihangayika. Satani agutera confusion kugira ngo bikunde uvuga ngo ngo rega hewe, ngo wosanga ngo weka. Mw'izina rya Yesu, Imana mwagenda urayizi, Imana mukorana urayizi, Imana yaguhamagaye urayizi, ukwivuga urakuzi, n'ukwikora urakuzi.
bazokuzanira ibindi bavuga bati terega na hariya byarabaye, no mu Buhindi hariho umuntu byabaye gutya na hariya. Vuga uti okay, none byose kwa vuga uti data, hagarara ushikamye ku maguru yawe, ushingire intahe ya Yesu wamenye, kuko ibiza bigukura kuri uwo Yesu wamenye biriyongeranya kandi biza mu masura menshi. Ariko ndakubwira, hagarara shikama. Bazokugira inama, bagende bakorane, bagira inama, bagirane zimwe zitatu, bakuvuga yo ntutinye, hagarara. Haleluya, hagarara, menya uti Imana dukorana niyo y'ukuri, Imana ishimwe. Kandi ntawe wabuze abakozi ba Satani, barahari mu mashengero, barahari mu bita bene data, barahari. Ijambo ry'Imana ryarambwiye neza ngo kugira ngo uzomenye umukozi wa Satani neza, ngo uzomumenyera ku byo yama. Ijambo ry'Imana ryarambwiye neza ngo bamwe bazoba ngo twarasenga ngo mu izina ryawe, ngo ntitwasenda abadayimoni, ngo mu izina ryawe, ngo ntitwakora ibitangaza, ngo ariko azobabwira ati sinigeze mbamenya, mva imbere mwabakora ibiziramwe. Ntukangwe n'abasenga, ntukangwe n'abaririmba, ntukangwe, oya. Icitegerezo dufise ni Kristo Yesu. Haleluya. Kristo yaduhamagaye, araduhamagara turamwitaba. Uyo niwe dukorera, haba bigumye canke byoroha, n'uyo nyene. Imana ishimwe. Nshuti z'umusaraba, mfise ishimwe ryinshi mu mutima wanje. Nabonye Satani ahaguruka, nabonye Satani afata akoresha abato n'abakunze, nabonye Satani akoresha abahafi n'abakure, nabonye Satani akoresha abakunzi n'abanzi, nabonye, ariko nabonye umukunzi mwiza yitwa Kristo, azi guhindura ibintu, akabicurika akabicuranura. Haleluya, izina ry'Umwami Yesu rishimwe. Haleluya, ndacavuga Yesu kubwo ububasha bw'Imana Data. Satani yari yagerageje ngo hora ntusubire, bivemwo, heba mu izina rya Yesu, biragahera. Imana yamuhamagaye ndayizi. Haleluya. Data dukorana ndamuzi, n'umuhanga, n'umwami mwiza, arakomeye, niwe atugwanira intambara, niwe atuneshereza. Ndetse Imana ishimwe. Nshuti, sinzi ibyo uri kuracamo nawe, reka ndagutera intege, dufise Imana mu ijuru. Haleluya, dufise Imana mu ijuru, kandi iyo nyene abo yahamagaye irabazi. Erega hari abaje mu gikorwa Data atigeze abahamagara. Erega hari abaje mu gikorwa bihamagaye canke bafise izindi mvo zabazanye, bafise izindi nyungu zabazanye. Hariho n'abandi bahamagawe na Data. Aba bahamagawe n'Umwami Imana barahari, kandi Satani nawe nyene arabazi, arabakurikirana, agomba kubahoza, kubazimya. Bazokubwira kukorana na Satani, bazokubwira ko bakubonye ikuzimu, bazokubwira byinshi, bazokubwira ko Satani, yo Mana we. Ariko wewe wumvira ibyo bavuga canke wumvira ibyo Yesu avuga. Yesu avuga iki kuri wewe? Komera nshuti yanje, nje kugukomeza mwene data. Sindakuza ariko muhema aranyemeza yuko abana b'Imana, abakozi b'Imana bari mwirinde muri iki gihe. Satani ariko arasuriranya, ariko arazimya abakozi b'Imana bukuri, kugira ngo yitambe hejuru y'isi ya none idafise ikitabariza. Ariko turavuga mu izina rya Yesu Kristo, nta muntu akwiye kukuzimya, kuko atanu wakwakije. Data yaguhamagaye, niwe akwiye guhora ashigwa hejuru ibihe byose. Ntukundire umuntu akubwira mwicara hajya, ntukundire umuntu akuganira mu kazitiro, mu buryo bw'imhemu barashaka kukugarana, ukugaranirwa ahantu ntuveyo. Ariko mu izina rya Yesu ndaje kukubwira ngo ikomereze muri Yesu yaguhamagaye. Haleluya, ikomereze muri uyo, usenge. Amen, usenge. Satani n'abadayimoni batebomoke. Imana ishimwe. Data nashigwe hejuru. Bazovuga n'ibindi byinshi. Yesu bambuze ibisumbuye byo, ivyo bakuvuga ko
Yesu bavuze ibiruta ivyo. Yesu baravuze ko arimwo Beelzebuli. Yesu baravuze ko akoreshwa n'abadayimoni. Yesu baravuze umwami wacu baramuvuze. None niki wewe niki cyo gutera ubwoba kikaguhagarika kikagutuma ugomba kuva mu byo Yesu yaguhamagariye? Ntumveyo, gumayo, shikama. Haleluya. Shikama, ukomeze. Yesu ari hafi kuza gutwara mwizeye. Guma muri Yesu. Guma muri Yesu, ntumveyo. Haleluya. Ntumveyo. Kuko numvayo Satani aragucakira. Kandi Satani hari ukuntu agutega umutego, ariko ube maso, ugwane kandi uneshe. Haleluya. Ndakwifurije kunesha mwene data. Ndakwifurije kunesha, ugwana unesha. Iyo ntambara yo mu bantu ufise, iyo ntambara yo mu rugo ufise, iyo ntambara yo mu ishengero ufise, iyo ntambara yo mu bavukanye ufise, ugwana unesha. Dufise Imana. Haleluya. Kandi ntukongere kwisobanura mu izina rya Yesu. Ntukisobanure. Data wo mwijuru mushingire intaye mu buryo bwose. Mushingire intaye mu buryo bwose. Imana yaduhamagaye irahari. Imana yaguhamagaye irahari. Imana ukorera irahari. Haleluya. Yesu nashimwe. Turashimiye Imana. Yesu yatubereye akarorero. Satani yaramujanye aramwereka ati niba mfuka mukansenga ndaguha ibi bintu byose ubona. Yesu amutsindisha ijambo ati byanditse ngo usenga Imana yonyine. Hariho ibyo Satani ariko arakubwira. Hariho ibyo Satani ariko arakongorera. Arakonga ati yo nanaka umugenzi nanaka yo nukuri yo naka erega n'umuntu. Kandi iyo umuntu avuye mu mavuta ya mpwemu yera, Satani aramukoresha koko. Aramukoresha pe. Rero ntutangare kubona wa wundi wari wizeye ari ariko arakugwanya mu buryo utosobanura. Umuntu wese aja mu muhamagaro wiwe. Hari abantu bahamagawe kandi umuntu wese mu muhamagaro wiwe akoberejemwo. Rero ntutangare nubona umuntu ariko arakorera mu muhamagaro wiwe. Nabonye abantu bari mu mihamagaro myinshi. Hariho abantu bari mu muhamagaro wo kudenonsa ibibi by'abantu. Ico mu gatondo ku murango mwijoro nico kintu akora. Adenonsa amafuti y'abantu. Akadenonsa nguriya nuri akazi kakabako. Imana idutabare. Mbega nawe wahamagariwe iki? Wahamagariwe kubwira abantu kwihana? Babwire bihane bave mu byaha. Mbega nawe wahamagariwe iki? Wahamagariwe kubwira abantu ko Kristo Yesu aje bagabe babe maso. Hagararaho nyene Satani ntagutware kuva muri kuruware yawe. Satani ntagukure muri kuruware yawe kuko umuntu wese ari muri kuruware yiwe. Abapolitisiye bari muri kuruware yawe, abakozi b'Imana bari muri kuruware yawe, abakozi ba Satani bari muri kuruware yawe. Rero ntukaje gukina umupira w'abandi. Wewe raba wa wundi muri kuruware ari muri kuruware yawe, aba ari we mujana, aba ari we mukorana, aba ari we mufatanya. Ariko nufatanya n'abandi bari mu yandi makuruware bazokujana, bazogukikamisha, bazogukura mu murongo wawe. Garuka mwene da. Garuka. Wakurikiye abutazi. Senga Yesu akugarukane mu murimo wayo. Senga Yesu akugarukane mu mavuta wahoranye. Senga Yesu akugarukane mu kwerekwa wahoranye. Senga Yesu akugarukane mu nkomezi wahoranye. Senga Yesu agutabare, agukuraho umwansi yagutwaye. Erega hari abantu bazimiye ariko batabizi ko bazimiye. Hari abantu bivanze n'abadayimoni, bivanga n'abandi bantu batazi, babatwara mu zindi mpemu batazi ariko ntavyo babona. Abo bicaye umwanya wose bakicara bari mwicaye, bicaye mu mitego n'imipango yose y'umwansi. Kandi bitwa ngo bakorere Imana. Vayo mwene data. Hindukira garuka muri Kristo. Mukorere nk'uko wahoze. Wuzure mpemu yera. Uvuga ijambo ry'Imana rimwe amavuta y'Imana. Haleluya. Njuti mwene data. Mw'izina rya Yesu Kristo. Numva no kubwira ngo subira wambara inkomezi nk'izo wahoranye. Subira wambara inkomezi, abagwanizi ni benshi, mpemu mbi zaduza zabaye nyinshi.
zigomba kuzimya umuriro w'Imana, zigomba kuzimya abakozi b'Imana, zigomba kuzimya abasenzi. Subira wambara inkomezi z'Imana mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Subira ikomereze muri Yesu. Pawulo abwira Timoteyo ati nico gituma nakubwira ngo ufurure ingabire y'Imana iri muri wewe isubire yake. Mwene data, ariko ingabire y'Imana iri muri wewe isubire yake. Haleluya. Yesu ni mwiza, tumufise ko byinshi twamubonyemwo, byinshi twamubonyemwo. Yo, Kristo nahabwa icubahiro. Maze iminsi naracecetse haciye nk'amezi, ariko muri ayo mezi yose soko data yacecetse. Data yaravuze, yarahishuye byinshi, yaravuze byinshi. Yesu nangira neza, nzogenda nababwira uko umwami Imana yabinkoreye. Haleluya. Dufise byinshi tumuvuga ku Kristo. Ico novuga nuko Yesu ari umunyembabazi, nuko Yesu ari umunyakigongwe, nuko Yesu ari n'umunyembabazi zitarangira. Yesu n'umunyembabazi. Nari narababwiye bene data, nimukazobona Yesu hashitse mu kwindwi mu kumunani twarenganye kwa gatandatu, mukazabona tuharenganye, mumenye ko azoba ari imbabazi z'Imana gusa. N'imbabazi z'Imana. Imana ishimwe. Yesu nangira neza, nzobigarukako. Haleluya. Imbabazi za data wa twese. Nta kindi twokwirata, ukwihangana kw'Imana niko konyene kugiguteretse wewe nanje, kuko atagomba kuturimbukira mu vyaha. Mwene data hindukira ava mu vyaha, mwene data hindukira ava mu nsaku, va mu bubeshi, mwene data hindukira ava mu buryarya, va mu busambanyi, va mu buboregwe. Mwene data hindukirira umwami Yesu. Uvuga ngo uhagaze muri Yesu, ariko noneho uri mu biki? Yesu naza, mbega azogusanga hehe? Imbabazi za Yesu. Turashima Imana yatugiriye ikigongwe, tukaba tukiriho uyu munsi. Suko twarabagororotsi, oya, ariko imbabazi za Kristo, n'ukwihangana kwa Kristo nibyo biguhagaritse wowe nanje. Imana ishimwe. Data ahabwa icubahiro. Ndashimye Imana. Yo, ndashimye Imana. Imana isuye kunyemera kongera kuvuga. Ndashimye Yesu. Haleluya. Umwami nahabwa icubahiro. Imana nishimwe, Imana nitazigwe, Imana nishimwe hejuru. Imana igwanira abakozi bayo, Imana igwanira abo yahamagaye, iragahora isengwa. Yo, Imana ituneshereza. Badayimoni baduze bavuye kuzimu bakoranye. Oh, haleluya. Ariko Yesu akavuga ati ndahari. Imana ishimwe. Abahamagawe n'umwami Yesu, mureme, mushishikare gukora igikorwa babahamagaye. Haleluya. Yesu ari kumwe natwe. Muririmbyi yavuze ngo mwijuru imbere y'Imana afise umuntu amugira. Haleluya. Ngo n'umuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Imana ishimwe. Haleluya. Yesu ni Rukundo. Imana ihabwa icubahiro. Yesu abahezagire bene data. Nagomba ndangiriza kurya murongo mu Bikorinto, Abikorinto ba mbere 15 ku murongo wa 58. Haleluya. N'umurongo musanzwe muzi inshuti zanje. Yo, murongo duhimiriza gukora ibikorwa by'Umwami Imana. Haleluya. 15 ku murongo wa 58 haravuga ngo iki? Yo, ngo nuko rero bene data, duhere ku murongo wa 57. Ngo ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Utsinda iki? Utsinda intambara uburimwo. Ngo nuko bene data nkunda, mukomere ntimunyiganyige. Haleluya. Mukomere ntimunyiganyige bene data. Ndiko ndavugana na bene data bari ku isi yose. Mukomere ntimunyiganyige. Ibigwanya umukristo ni byinshi, ibigwanya umukozi w'Imana ni byinshi, ibigomba kukuzimya ni byinshi, ariko nukomere kandi ntunyiganyige, bandanye mu nzira y'Umwami Imana. Haleluya. Ngo murushirizeho
iminsi yose gukora igikorwa by'umwami wacu. Murushirize uko mwahora mukora, murushirize. Umwami aduha inkomezi zo kurushiriza. Umwansi aneshwe, umwansi amaramare. Wa mwansi aravuga ati nagushoboye ntuzosubira guhaguruka, nagushoboye ntuzosubira kuvuga. Hari abantu benshi yakubitishije ingwara baragwara, hari abandi yakubitishije ibigeragezo, hari abandi yakubise mu buryo bwinshi, ariko mu izina rya Yesu Kristo Mana nihabwe icubahiro, yaduhaye kongera kuvuga no guhagarara tutaneshwa. Ngo murushirize, turushirize, muze turushirize, twikomereze muri Yesu. Ngo murushirize gukora ibikorwa by'umwami wacu, ngo kuko muzi yuko ubutame bwanyu atari ubwo busa mu mwami. Imana ishimwe. Haleluya. Ubutamutamira muri Kristo si ubwo busa. Haleluya. Mwanya ufata uri kurasenga, umwanya ufata uri uravuga ubutumwa, umwanya ufata uri kurahanura bene data, umwanya ufata uri kurakora ibikorwa by'umwami, umwanya ufata uri kurasengera abandi, genda mu bitaro uhumuriza abababaye, umwanya ufata utelefona ubwira bene data ubabwira uti nimureme. Uyo mwanya ufata si ubusa, si ubusa. Imana ishimwe. Data arazi gusubiza mu nkoko abamukorera neza. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo rero. Kwari kubaramutsa inshuti zanje, nayo ndabakumbuye, nongera kubabarira ko nkomeye muri Kristo Yesu. Haleluya. Nomero za telefone ni zazindi, ni +46 768 0065 46. Kandi chaine ni yayindi, ni Chaine Habonayo muri majuscule. Uhoraho Imana abaho umugisha. Amen. Haleluya. Gitandara cacu Yesu ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe byamaho ibihe byose Yesu. Haleluya. Ndagushimiye ko witwa umutabazi, ndagushimiye ko witwa umukiza, ndagushimiye ko witwa umurokozi, ndagushimiye kuba hafi y'abapambaza bose uko bangana. Uhabwe icubahiro mwami Yesu kuri aka kanya umpaye. Uhezangire mwami Imana iyi video abayumvise n'abazoyumva mu izina rya Yesu. Izobasubizemwo intege, ibasubizemwo amavuta, ibasubizemwo inkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Izobahe guhagarara no gutsinda ababagwanya bose mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Iyi video izoba umuti uvura mu bagwaye, ibi umuti uvura mu bakomeretse mu mitima, ibi umuti uvura mu bantu bose bari bagomba kuva mu nzira y'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. Data wiheshe icubahiro. Urakoze kuvyumvise kandi ubikoze. Ni mu izina ryawe ugera Yesu. Amen. Uhoraho Imana abaha umugisha bene data. Amen.